bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano ku mbonesha kure yanyu ya BTV. Numwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ikigo kijejwe gutororokanya no kwegeranya amakori ya leta OBR kiragira isuzuma ku bantu bose badandaza batisunze amategeko mu kugira barihe ayo matagisi n'amakori. Muraza kubikurikirana mu idonido ry'amakuru yacu. Zone Buyenzi siyo yosigara inyuma mu iterambere kandi siyo yoba ikuburiro ry'imicafu, bivugwa na Safe niyo nkuru aramuswa iyo zone. Ni nyuma yaho afatiye ingingo yo kwirukana abakorera amamodokari mu barabara ya zone Buyenzi. Turafise n'ayandi makuru atandukanye twabateguriye mu kanya n'idonido y'amakuru yacu. Nongeye kubaramusanga banyikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru yacu twabateguriye. Ikigo kijejwe kwegeranya no gutorokanya amakori ya leta OBR kiriko kiragira isuzuma ku badandaza bariko barakora batisunze amategeko mu kuriha amatagisi n'amakori. Inkuru ya mugezi wacu Benoit Sindayigwanya. Igikorwa abakozi b'ikigo OBR bariko barakora ku rubuga mu gisagara ca Bujumbura muri nondwi ngo kijanye n'isuzuma ko abadandaza bose bariko barakora hisunzwe amategeko, vyavuzwe na Stanley Ngendakumana ajejwe kumenyekanisha amakuru mu kigo kijejwe kwegeranya no gutoza amakori ya leta OBR hari kuri no Cenda Ruhuhuma i Bujumbura. Bariko baranasuzuma n'ibindi bijanye n'impusha zitandukanye nko ku mahoteli, ububari n'amaresitora. Bariko baranasuzuma yuko n'uwo bafise izo mpapuro ndangamutangakori National Registre de Commerce yoba akora bimwe twita kumenyekanisha amadeclaration yuko yoba yakora neza kandi ku gihe kandi akongera kariha. Bariko baranasuzuma yuko abategerezwa kuba bafise utumashini bategerezwa bariko baradukoresha neza. Agasigura ko hari akageso mu badandaza ko kwirengagiza kuriha amakori kugira bunguke vyinshi, akanabatera kamo ko bo kwisunga amategeko ntibarindire kugarirwa. Twitubishira mu muco wo kwirengagiza canke kugomba kunguka vyinshi. Hari hako kageso ko kugomba gufata amakori inyungu abadandaza ugasanga inyungu yiwe n'amakori yategerezwa kuriha byose yapopiranirije hamwe yatwaye. Dusaba yuko abantu n'ukuri bo kurikiza amategeko bakariha amakori n'amatagisi bijanye kugira ngo urudandazwa rwabo rugende neza. No kuvuga kamo ntitwirigwe turavuga ngo turondera gukoresha inguvu, kuko izi ni nguvu ni nk'akanyuma gushika kugarira umuntu. No kuvuga ni nguvu duhabwa n'amategeko, ikigo OBR gihabwa n'amategeko. No kuvuga ntibarindire n'abataraza ku murongo nibazi abadafise amanifu bariko baradandaza basaba amanifu batariko baratanga facture bazitange neza, kuko byobyo umwe wese ahanwa bivanye n'ikosa yagirijwe. Mu kigo OBR rero ngo bararekorerwa n'amategeko yo kugarira, harimwo no guca amande uwo wese yirengagiza gukwirikiza amategeko mu bijanye n'urudandazwa. Zone ya Buyenzi siyo yoba yasigara inyuma mu iterambere, ariko kandi siyo yoba ikuburiro ry'imicafu. Ivyo bishikirizwa na Safe niyo nkuru aramuswa iyo zone ya Buyenzi ngihe ariko gufata ingingo yo kwirukana abakorera amamodokari ku mabarabara agize zone ya Buyenzi. Inkuru ya Patrick Hatangimana. Ukugarukira isuku, korohereza uruja n'uruza no kugwanya akajagari mu mabarabara, kubasaba gukora hisunzwe amategeko maze bose bagatanga amakori, ni zimwe mu mvo nyamukuru zatumye hafatwa ingingo yo kwirukana abamekanisye, no kuvuga abakora umwuga gusanasana amamodokari bahora bakorera mu mabarabara yo hagati mu makaritie agize zone ya Buyenzi. Nkuko bisigurwa na Safe niyo nkuru aramutswa iyo zone. Babona iyo ibarabara rizibiye usanga naho hoba impanuka ahantu nakizimya moto zibura aho zica, kandi murazi ko Buyenzi niryoba ikuburiro ry'ubucafu. Ibyo bakora byose bivuta bikarato n'ibindi baguma babisiga ngaho. Abandi
baguma biimprovisa baja gukorera imbere y'amazu y'abantu nta nyungu tubifisemo yuko twota umuntu mwibarabara tumubuze gukora mugabo twobandanya muri ibyo onya bifo yuko Buyenzi ihinduka ibigire irindi shusho teto niyo mpamvu twabonye yuko reka dusukure Buyenzi bimere neza hama ibyo gukora nitwanse umwuga mugabo umwuga barabe aho baoja gukorera. Nayo kukijanye niyo abo bamekanisiye bagiye kuja gukorera uyo mutware aratanga umuco. Hamwe umuntu yovuga garage ukorera none aya n'amagaraje ahantu tutazi abantu bako bakora ni bangahe ico amategeko abarekuriye ico nabone babwirizwa gukora kugira ngo ibintu bigende neza nibihe twarabasaba yuko bokorera nko mu mashira hamwe kugira ngo bize bibafashe hama barihe impango nabahaze barihe n'amakori barihe meri matagisi ya meri barihe na oberi kuko abenshi muri bo nta n'amatagisi barihe. Mu mabarabara yo mu Buyenzi niho harahambere mu gisagara ca Bujumbura hahurira igitigiri nyamwinshi cabo bafundi b'amamodokari hamwe n'abakiriya baba baje gukoresha imodokari zabo. Kubura ibikoresho mfashanyigisho hamwe n'ubumenyi buke bw'abigisha biri mu bimwe bituma akanovera k'inyigisho kagabanuka ku mashure. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'indero François Havyarimana. Ingure mugezi wacu Roseline Munezero. Ubumenyi budakwiye mu bigisha bamwe ni kimwe mu bituma inyigisho zitakaza akanovera mu mashure na intonde z'ivyigwa zahinyanyuwe nkuko vyemezwa n'umushikiranganje w'indero François Havyarimana. Iyo programme imeze neza ituma inyigisho zigira akanovera. Ni naco gituma rimwe na rimwe inyigisho zitangwa ziza zirahinyanyugwa kugira ngo turabe koko kubumenyi abanyeshuri baronka buba ari ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru kandi bujana n'igihe. Ica kabiri hari abigisha nubwo programme yoba ari nziza umwigisha yigisha adashobora koko kuvyigisha neza canke adafise ubumenyi buhagije kugira ngo atange ivyo vyigwa naho nyene akanovera kaguma katameze neza. Naho biruko mu bushikiranganje bw'indero bariko barakora ibishoboka vyose kugira barabe uko bogarura ako kanovera mu nyigisho katakaye. Nico gituma turiko turatanga inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abigisha zitari nke. Mwavyumvise yuko no mu bikorwa twakoze muri iki gice ca mbere c'umwaka ivyo bikorwa twabikoze kandi ku rugero rushimishije kugira ngo abigisha koko bashobore kungura ubumenyi kugira ngo inyigisho nabo batanga zishobore kuba koko ari inyigisho z'akanovera. Nagoma ngaruke ku bikoresho mfasha nyigisho. Mwumvise yuko twatanze amamashini kugira ngo ashobore gufasha abana kwiga bakurikije ibigezweho muri kino gihe. Umushikiranganje w'indero yabishikirije mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 8 Ruhuhuma uyu mwaka turimwo igihe yari karashikiriza ivy'ubushikiranganje bw'indero bwaranguye mu kiringo c'amezi 6 aheze. Igisata c'amasoko y'imitahe mu Burundi kigiye gufasha ikinini umwene gihugu kugira ngo ashobore kuronswa aho ashobora kubika imitahe n'uburyo bwiwe. Ivyo byashikirijwe na Arsene Mugenzi yasanzwe arongoye igisata c'igihugu kijejwe kugenzura amasoko y'imitahe mu Burundi. Inkuru ya Gerard Nishimwe. Itunganywa ry'igisata c'amasoko y'imitahe mu Burundi kigiye gufata iyindi shusho mu vyo guhanahana imitahe. Ivyo vyashikirijwe na Arsene Mugenzi, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura isoko ry'imitahe mu Burundi, hari mu kiganiro yagiranye n'amesha makuru kuri wa gatanu igenekezo rya 9 Ruhuhuma, aho yararamutse ashira abona aho ibikorwa vy'itanguzwa ry'urwo rwego bigeze. Arsene Mugenzi arasigura akarusho ico gisata kizaniye umwene gihugu. Isoko y'imitahe izanye
ubwo buryo bwo gushobora kumwene igihugu asanzwe gushobora kuronka aho udufaranga tuyakuye mu igurishwa ry'inka ry'impene cyangwa ry'urukwavu ashobora gushira umutahe wiwe muto kuko bamwe bakenera amafaranga bahora bayakenera mu mabanki bashaka kwitura iyo soko bakaronka ayo mahera bayegeranije avuye ku bantu benshi batandukanye kuvuga yuko akagabane canke akadeni turakamanura tukagaha nuvuga igiciro gito kugira ngo n'umuntu umwe n'igihugu asanzwe yari hariya ku mutumba nawe nyene ashobore kuronka hashira amafaranga yiwe kandi akabyaza umusaruro. Nayo abibaza ko ubwo rwego rwoba ruje gusubirira ibikorwa vyarangurwa n'amabanki, Damien Mpawenimana yari yaserukiye ibiro vy'urubuga rw'isoko ry'imitahe mu banki nkuru y'igihugu aratanga umuco. Isoko y'imitahe ije kuzuriza ibikorwa amabanki yahora akora kuko bihera mu banki bigahereza mu banki. Ubuje kugura amahera ntaza yikoreye ku isoko ku mutwe ayasiga muri banki. Ubuje kugurisha imitahe amahera aronka ntiyatwara mu mufuko ayashira muri banki. Ikindi naco bifasha banki kuzobona ingene amahera yayo ashobora gukora igihe kirekire igihe aba yayakuye ku isoko nawe. Urwego rugenzura isoko ry'imitahe mu Burundi rwashizweho n'ibwirizwa nimero 1/8 ryo kuwa 29 Gitugutu umwaka wa 2020 rushikirizwa abaruhagarikiye mu kwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2021 n'umukuru w'igihugu. Inscrivez-vous avec un code promo et recevez un cadeau de bienvenue. OneIsBet. Inscrivez-vous avec un code promo et recevez un cadeau de bienvenue. OneIsBet. Inkuru ya nyuma igize amakuru yacu y'uno munsi tuyishikirizwa na Jules Verne Nakimana aho aza kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino mu makungu. Amakuru avuga mu makungu tere mu gihugu ca Brazil akirera atari ciza kuri Jair Bolsonaro yahoze arongoye ico gihugu ko atagifise uburenganzira bwo kuva mu gihugu ca Brazil nyuma yo gusabwa gutanga igitabo ciwe c'inzira passport mu rurimi rw'igifaransa kuri uyu wa kane igenekerezo rya 8 Ruhuma mwaka 2024 yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Luiz Inacio Lula da Silva nyuma y'ukwezi kumwe gusa arahiriye kurongora ico gihugu hari kwa 8/0 mwaka 2023. Fabio Aburanira uwo yahoze ari umukuru w'igihugu ca Brazil we yemeje ko kuri wa gatanu baza gutanga ico gitabo c'inzira kuko babisabwe amategeko akaba yavyemeje ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Polisi cyo muri ico gihugu cyemeje ko amaze gukorwa amasakwa agera kuri 30 n'imitahe igera kuri 4 imaze gusohoka kugira hakorwe amatohoza akwiye kubijanye n'itembagazwa ry'ubutegetsi ryahase kuba muri ico gihugu ndetse n'akajagari kadutse gatewe n'abakunzi ba Bolsonaro aho bononye ibitari bike bavuga ko amatora atagenze neza. Lula asanzwe arongoye igihugu ca Brazil abajijwe kuri ico kibazo ntiyashimye kugira icyo bivuze ko we yishuye ko yizeye igipolisi n'ubucamanza gutyo ko ari bo bazotanga ivyo amatohoza yashitseko. Bolsonaro ntiyemerewe gusubira kwitoza gushika mu mwaka 2030 yagirizwa gukoresha nabi ubutegetsi hamwe n'ibimenyesha makuru. Robert Badinter yahoze ari umushikiranganje w'ubutungane mu gihugu c'Ubufaransa ku ntwaro ya François Mitterrand yarayitavye Imana ku myaka 95 y'amavuka. Emmanuel Macron umukuru w'igihugu c'Ubufaransa yamenyesheje ko umunsi wo kwibuka wazanye itegeko rikura igihano cyo gupfa igenekerezo rya 9 Gitugutu mu mwaka w'1981 azokwibuka mu gihugu cyose. Robert Badinter yarakoresheje ingufu zidasanzwe kugira igihano cyo gupfa gikugweho gushikayeho yitwa
umushingwamanza w'abicanyi ndetse akaba yavuye abitahuza abandi gushikaho abanyagihugu bavuga bakamufata nk'umutware adasanzwe. Mu kiganiro kumanisha kuri Faransa France 5 Robert Badinter yavuze ati ndugure twamugina nashatse ko ubutungane buba ubutungane kubahiriza abantu bose dugaye twamugina. Nayo mu kiganiro yahaye mbonesha kuri Faransa France 24 mu mwaka wa 2022 yavuze ko afite indoto zo kubona igihano cyo gupfa gifutwa mu bihugu byose biri ku isi. Kuri iyo nkuru ivugwa mu makungu turangirije ko amakuru yacu twabateguriye kuri uno munsi, tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi dushimire abashoboye kuyagarikira, dushimire abari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye kudufasha kugira ngo amajwi n'amasanamu ashobore kubashikira atankomanzi. Nongere ndenze nshimire abamenyesha makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bayaronde. Imana ibafashe mugire aka weekendi kameze neza, aka weekendi karimo imigisha na byose.